ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Haleluya. Niki wirata vyirato vyawe vyubakiye kuki, vyirato vyawe vyubakiye hehe? Haleluya. Mana ishimwe cyane, Mana ishimwe cyane. Tubaye mu buzima bwa misi yose, iyo dukora, iyo muja ku kazi, iyo muza mu mashuri, tubaye mu buzima ibitugize byose, indero twahawe, ibyo badutoza byose ari ibintu bigerageza mu buzima bwacu kubaka inkomezi kugira ngo tube abantu beza, tube abasitwaye beza, tube abantu bazima, tugire kazoza. Nuko kwaba bana duhejeje gusengera, abavyeyi bazokora igishoboka cyose kiri mu bubasha bwabo kugira ngo abana bakure neza, babe abasitwaye beza. Nukuvuga ko ubuzima tubayemo n'ubuzima bugenda ahaniniya bushira inguvu ku kintu kijanye nico no kwita kubaka inkomezi zacu, kubaka ubushobozi bwacu, arizo capacités zacu, yaba mu bumenyi bwo mu mashuri, yaba mu nkomezi z'amaboko. Ugasanga mashaka kugabanya hoto. Haleluya. So usanga rero ubuzima tubayemo n'ubuzima bwo kubaka inguvu. Ugaca usanga niyo tugiye kurondera ubuzi, warize, warahejeje amashuri yawe, hari ikibazo cizi bafre ziri hejuru yanje, sivyo? Mugabanye mu mafasade volume yanje kuko iri kirankwega. Okay? Sawa, gutyo nyene, gumiza uko nyene. Bigatuma umuntu mu kubaho kwiwe wigishwa kwidefanda, wigisha gupruva yuko ushoboye. Ugaca usanga rero ubuzima tubayemo, niyo mfise ibyo ntashobora, naho noba mfise intege nkeya, ugasanga n'ingene turegwa tunyegeza intege nke zacu, kandi ata muntu numwe yifuza ko abantu bamenya faiblesse yiwe canke icyo adashoboye. Bigaca bidutuma rero mu buzima bwacu bumeze nka competition ngaho hanze. Iyo udashobora kwiyemeza abantu kugira ngo abantu babone icyo ushoboye, uzoza gusanga atakazi uza kuronka canke mwihayanwa iryo ari ryo ryose, muri competition ariyo yose ataho ushobora gushika, kuko ubuzima bugizwe no kutwumvisha importance yo kubaka inkomezi no kubaka ubuzima bwacu duhagaze ku byo dushoboye. Ibi rero bigaca bidevelopa concept ya capacité canke concept ya force canke icimviro cyo gushobora. Bigatuma rero ingene mbayeho canke wowe ubayeho, igihe cyose hari kikunaniye canke igihe cyose hari ico bakubwiye gukora, uzokwama ufise tendance yo kuraba ngo mbega iki kintu ndaza kugishobora canke sindagishobora. Bigatuma kubera mu buzima wakuze kumbure wibaza yuko hari ivyo udashobora, canke abantu bakubwira ati ibi ntavyo uzoshobora, canke ibi wewe ntavyo ushobora, canke ntawe iwanyu yabishoboye. Bigatuma mu buzima bwacu niyo dukijijwe tugahura na Yesu, dukunze kwirabira mu byo dushoboye, tukunze kwirabira mu makapasite, tukunze kwirabira muri ya marimite ya yandi société yatubwiye, we ntuzoshika kuri iki, we ntacu uzovamwo, wowe ntawe uzoshika, ntawe iwanya ashobora ibi, nta munyafrika yoshika kuri ibi bintu, nta murundi yokora ibi bintu. Ugasanga buhoro buhoro kubera ubuzima twatorejwemo hari ibintu byagiye bitudisqualifia, bihagaze kubigisha batwigishije, bihagaze ku barezi batureze, canke bihagaze ku bantu batubwiye ico tukokora nico tutakora. Ugaca usanga rero mu buzima bwacu twaramaze kwiha uturimbi tw'ibizazoshoboka. Ugasanga umuntu uyu munsi muri kino gitondo uricaye waramaze kwiyumvisha yuko hari ibintu bimwe bimwe wowe utashobora gukora kuko utari qualifié canke nta bwenge buhagije ufise, kubera atavyushoboye. Iyo bishitse nahone umuntu akaba ashoboye, umuntu akura bamubwira ko ashoboye, kandi ugakura ufise ukoroherwa. Uroroherwa mu ishuri, warorohewe muri ibi, urorohewe muri iki, urorohewe mu vy'inkomezi kufisa amagara meza. Ugasanga warorohewe. Aborohewe nabone alopose y'abandi bari faible, ariko aborohewe nabone bakadevelopa ikintu cyo kubona ugushobora kwabo. Umuntu akabaho afise
confiance en soi cyangwa ico no kwita self confidence, ukavuga ati ndashoboye namye nshoboye, ugasanga mu buzima bwawe kapasite zawe warazubatse bihagije ku buryo igihe cyose wama wumva yuko ibintu byose urabishoboye kandi vy'ukuri abantu bakakwaprecia, wagenda no gusaba n'akazi ukavuga ati jewe ninashika ngaha nzohindura iyi entreprise, resultat zanyu zizohinduka ko je ndi capable, jewe aho nahora nashitse kuri ibi naha nzoshika kuri ibi. Ugasanga bene uyo muntu agasanga aridandaza neza, arakundwa, ariko rimwe na rimwe bene uyo muntu agashika ahantu mu buzima bwiwe uzoza gusanga agenda acika umuntu ubuzima bwiwe bwubakiye ku nkomezi ziwe kuvyo ashoboye gukora. Bene uyo onya nawe niyo akijijwe, ugasanga niyo abonye ibikorwa yokora vy'Imana canke iyo bamubwiye ati haguruka ukorera Imana, akaja muri ya continuité y'amakapasite yiwe akibwira ati n'ivy'Imana nzobishobora kuko jewe ahantu hose ndi brillant, ahantu hose ndi bitumwako. Umuntu akagira approche rero y'ivy'Imana ahagareye ku makapasite yiwe no mu gushobora kwiwe kuko yamye ashoboye. Mfatiye ku nkuru zo muri Bibiliya yuzuyemo abantu benshi bari faible Imana yakoresheje. Bibiliya irimo amahesi menshi canke amahistoire menshi y'abantu vy'ukuri ubona bari disqualifié, batari bashobora kuba bokorera Imana, ariko ukabona Imana yagiye bacamwo ikagenda ibakoresha. Bibiliya ndayita igitabo c'abantu bari faible, ndiko ndavuga en terme y'amakapasite. Uravye ingene Imana yabatoranya, uravye ingene baba bikengera, ariko ugatangazwa n'ingene Imana yabakoresheje ibintu bikomeye, guhera ku bantu nka Abraham gushika ku bantu nka ba Sara bavyaye bashaje, ukagenda ku bantu nka ba Mose batari bazi kuvuga badidinganya, ukabona niwe Imana itoye, ukagenda ku bantu batandukanye nka ba Yoshua bikengera, ukabona Imana nibigiye gukoresha ibintu by'ubuhizi, ukagenda ukaraba abantu benshi. Bibiliya yuzuyemwo histoire y'abantu au départ tubona bari faible, ariko Imana yagiye ikoresha cyane mu buzima bwabo. Bigaca binzana ahantu no munsi muri kino gitondo nshaka kuvuga ngo conception dufise y'ico twita faiblesse. Iyo tumaze gukizwa tugomba kubona intege nke muri angle Imana izibonamo. Iyo tumaze gukizwa ama échec yacu canke ama limite yacu tugomba kuyarabisha amaso y'ukwizera. Iyo umuntu mu buzima busanzwe afise ivyo adashoboye, afise ama incapacité mu buzima busanzwe, biroroha ko société mukumira kandi nawe nakidisqualifia kuko yibona ari incapable. Ariko iyo tumaze gukizwa, ikintu ijambo ry'Imana ritwigisha, ijambo ry'Imana riratwereka yuko iyo tumaze kumenya Yesu, Bwana sifiwe sana, Imana irahindura ingene tubona faiblesse, kandi Imana irahindura n'ingene tubona force. Umuntu ushaka guhagarara ko cyane no munsi muri kino gitondo ni Paulo n'umuntu uravye mu buzima bwiwe yari afise ibintu byose umuntu ashobora kuba akeneye. Bibiliya iratubwira muri Actes des Apôtres, usomye sinza kuhasoma cyane ariko bayinshire kuri écran iyi verset, Actes des Apôtres chapitre 18 verset 2 na verset 3. Aha turabona yuko Paulo yaba kwa ba Priscilla, ariko iyi nzu Paulo yabaho kwa Akira na Priscilla. Ahantu Paulo yaba aba bantu bari basangiye umwuga kuko bose bajisha amahema. Paulo Bibiliya imutwereka nk'umucommerçant, yari prospère, kandi Paulo kubera ubutunzi yari afise canke prosperité yari afise y'ubutunzi vyamutumye bikamubashisha gucika umwe mu ntumwa yashikanye ubutumwa bwiza kure cyane, kuko yagiye mu bisagara vyinshi, yagiye ahantu henshi. Niwe yatwaye ubutumwa mu bice bitandukanye vya Asie, atwara n'ubutumwa mu bice bitandukanye vya Europe. Uravye voyage missionnaire ukagenda kuri Atlas ukaraba ahantu Paulo yagiye aragenda, uzobona yuko Paulo yabaye umuntu yagize amahirwe yo gushika ahantu henshi ashikana ubutumwa bwiza, kubera même financièrement parlant yari umuntu ari independant kuko yari afise uburyo bumubashisha gushika aho hantu hose. Ikindi tubona kuri Paulo agenda yivuga canke agenda yidefinisa, uko tubibona ngaha anya muri Actes des Apôtres chapitre 22 verset 3. Fiston ashobora kuba dusomera Actes des Apôtres chapitre 22 verset 3 ukageza kuri verset 4. Anya Paulo arageza kuvuga CV yiwe canke parcours yiwe canke biographie yiwe, avuga ngo ati ndi umuyuda navukiye i Taruso y'Ikirikiya, ariko nakuriye mu gisagara nigishirizwa imbere y'ibirenge vya Gamaliyeli
nk'uko uruhande rugoye rw'ibyagezwe bya sogokuruza rwari ruri. Ngira ishaka ry'Imana nk'uko namwe murifise uyu munsi, kandi nahama abakurikira inzira ya Yesu gushitsa bapfuye, nkababoha nkabashira mu mabohero abagabo n'abagore. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Aha anya Paulo atwereka parcours yiwe, agerageza kuganiriza abayuda, agerageza kubumvisha ati mwebwe ntimwibaze ko twege twakijijwe canke turiko turavuga ubutumwa bwa Yesu turi abantu bakengeretse, kuko mu bantu benshi Yesu yari yaratoranije benshi bari bakengeretse, bari abantu bafise ubuzima bwo hasi bubayabaye, benshi ntibari bari na éduqué, ntibari barize, ariko kandi bigatuma abantu rimwe na rimwe n'igihe Petero yakoresha ubwenge abantu baratangaye igituma bamubonye afise ubwenge kandi bazi yuko atize. No kuvuga ngo ikibano kirakengereka, abantu bari bazi capacités y'intumwa za Yesu. Ariko Imana imaze gutoranya Paulo we tubona yuko muri kahise kiwe ari umuntu afise parcours nziza. Paulo ava mu muryango ukomeye, yaracanze mu maraso yiwe, yari umuyuda kandi akongera akaba n'umuroma, kandi Paulo yari umuntu ari éduqué ku buryo yize muri université nziza Harvard yico gihe, kuko yize ku birenge vya Gamaliel. No kuvuga ngo yari umuntu afise connaissance, yari umuntu afise ubumenyi, ndavyite ngo yari umuntu ari financièrement stable, akongera kandi akaba ari éduqué, akaba yaritavye umuhamagaro. Ariko si ivyo gusa, Paulo aganiriza n'aba bantu abereka yuko no mu bijanye na doctrine y'ivyo bizera ku bijanye n'ivyagezwe, agerageza kuganiriza aba bafarisayo n'abandi bose, abereka yuko abarusha formation, kuko afise formation iri meilleure. No kuvuga agerageza kubereka yuko naturellement ndafise ivyo mwebwe mwemera ndabifise, kandi navyone no vyirata. Ntimubone ndiko ndavuga Yesu ngo mwibaze yuko ndi umuntu yabuze shwa y'ubuzima canke ikindi kintu yovamwo, ariko Yesu ndamuvuga par conviction, kuko ivyo murimwo na jewe en certain moment nivyo nari ndimwo. Ariko abahakonta muri témoignage ingene Yesu amaze kumusanga ku nzira iji Damasiko, ingene yahindukiye agahindukira ubutumwa bwiza, ivyo bamwe bita ubujuju, agerageza kubereka yuko yadeye canke yambrashije ivyitwa ubujuju kubera revelation. Ariko Paulo kandi tukamubona n'umuntu muri kamere kiwe ni wa mukozi yari zèle, n'umuntu yari afise ishaka. Kuva atarakizwa Paulo yari afise ishaka. Navuze mu gatondo ngo Paulo yari genre yaba abantu umufise muri entreprise yawe iri prospère. Yari wa wundi bitumwako, yari wa wundi akora ikirenzi ico basabwe gukora. Urabona mwega bakoresha muri ngaha, hariho umukozi ubona ukabona ati no kuri uyu muntu ni watuma business yanje kiragenda neza, kuko n'umuntu yiruka, n'umuntu azinduka, n'umuntu wamusanga ari karagusurprena, yama ari karakora ikintu kirenze ico wari wibaza ko akwiye gukora. Uko niko Paulo yari ameze. Paulo ntiyarindira ko bamuha makete yo kuja guhama abakizwa atarakizwa, ahubwo Paulo yaragenda kuyisabira. No kuvuga ko instructions zitava mu burongozi, ariko instructions zava kuri we hasi, akaja gusaba autorisation, akavuga ati numvise kandi ga communauté k'abakristo kari muri kijya gisagara, ni mume amakete ngende kubabufa. Mwibuke ko Paulo ari we yishe Stefano, wibuke ko Paulo yarabafunze, kandi yavuze ngo mu gufunga abera nabaye wa mbere mu kubafunga no mu kuba persecuta. No kuvuga ko Paulo mu buzima bwiwe yari umuntu vraiment w'umukozi kandi wabitumwako, kandi afise amakapasite, muco yajamo cose, muco yituma cose yagikorana ishaka ridasanzwe. Bigatuma rero rimwe na rimwe bene abo bantu hari igihe bagwa muri danger, canke bene abo bantu hari igihe bagwa mu mutego wo kubakira ubuzima bwabo ku gushobora kwabo. Uyu munsi ndagomba kuvugisha umuntu ari hano muri kino gitondo, umaze igihe kininiya utorohewe, kandi wagize gutyo ubona urayobewe mu ishuri utahora uyoberwa, wagize gutyo ubona urananiwe ikintu wari wiyemeje gukora, kandi mu bisanzwe sikuzwi kandi sikusanzwe umeze. Uri umuntu ubuzima bwawe bwose ufise ama eloge menshi y'ama réussite, wagiye uragira abantu barakwaprecia ico ukoze ko kigenda neza, ariko igihe kanaka mu buzima bwawe uri kuribona muri incapacité, uri kuribona muri échec, bikagutera rimwe na rimwe kwibaza biriko biragushikira, kuko ntiwigeze ubaho uko twaya échec, ubuzima bwawe bugizwe na réussite. Bene aba bantu bamye boroherwa mu buzima, n'abantu kenshi bama bari mu gitigiri kininiya c'abantu bagira ibibazo mu bijanye n'amagara yabo yo mu mutwe,
cyangwa uza gusanga bagira ibibazo byinshi kuko n'abantu batigeze baba prepare kuri échec. N'abantu mu buzima bwabo bamye baheyisisa. So yo hageze ahantu rero yibona ari muri incapacité akabona ntaza gushobora ikintu, n'abantu bibagora kwakira iyo situation, niyo limitation, niyo faiblesse cyangwa iyo handicap bagiye kwibona ko mu buzima kuko batamenyereye kunanigwa, bimenyereye igihe cyose abantu babakomera amashi. Uyu munsi ukaba uri ngaha muri kino gitondo hari ikintu ko kiragenda nabi, ukumva yuko isi kuguye ko kubera mu buzima bwawe utigeze we experimenta échec canke faiblesse. Navuze ngo muri kino gitondo ndagomba kuvuga faiblesse canke intege nke, ndagomba kuzivuga mu buryo ijambo ry'Imana rizivuga. Kandi muri ko muranyumva muri kino gitondo, iyo ndiko ndavuga intege nke, sindiko ndavuga ivyaho umuntu abayemwo, ariko ndiko ndavuga ayo malimite, ndiko ndavuga uko kutoroherwa, uko kwisanga udafise amafaranga yo gukora ivyo wategeza gukora, uko kwisanga udafise ubumenyi bukwiye bwo kureyisisa mu ishuri nkuko wahora ubigenza, uko kwisanga udafise ivyankenerwa bigupermeta kurealiza projet wari wifuza gushikako, wari warapanze ingene ibintu uzobikora, ariko harinjiyemwe akantu katari prévu, kandi ako kantu kaka imprévu kaze gafise inguvu niniya, kwaca wirotruva nturi kuri avance, ugacugwa ahantu ho kumva warigeze kuba wibona uri umuntu muzima, uri umwana mwiza, uri umuntu agize gute, ariko uca muri parcours y'ubuzima bwawe aho watanguye kwifata nabi, ugashika ahantu ukavuga ati je sinari nibaza ko nshobora kuba mubi nkuko ndiko ndabibona. Wiraba ukumva urababajwe n'ingene wabaye, n'ingene wahemukiye abantu, n'ingene abantu bagushitse kwicizera, ariko kandi wosanze utari uwo kwizegwa. Ivyo bigatuma Satani n'amajwi yiwe azakakubwira ati ipfu nacu uzovamwo wambwa we wagipfuwe, va mu bantu ntukira umuntu. Kubera iki? Kuko tuzi yuko abantu batwakira par rapport y'ivyo twakoze canke twashitseko, ukaza kwihotruva mu buzima bwawe imyaka irikira kujana, there is no any achievement, nta kintu nakimwe urakora, nta kintu nakimwe urashikako. Igihe cyose ukwepa n'abantu ko barakubaza ngo mbega ibi byarabaye, warashitse kuri ibi, waragize iki, rien. Paulo rero ndiko ndavuga, umunsi umwe yagize rencontre n'Imana, Imana imwigirira imuha icigwa kubijanye n'icarico faiblesse. Ingene Imana yahuye na Paulo turabibona muri kino gitabo c'Abikorinto igice ca 12 ku murongo w'8 no ku murongo w'9. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 8 au verset 9. Kandi kuri ivyo natakambiye umwami wacu gatatu ngo kimvemwo, arambarira ati ubuntu bwanje buraguhagije, kuko ubushobozi bwanje buhingurirwa mu ntege nke. Nuko cyane cyane zonezererwa kwirata intege nke zanje, ngo ubushobozi bwa Kristo bunzeko. Haleluya, haleluya. Urumva yuko Paulo ubuzima bwiwe yarabayemwo, yari umukozi w'Imana devoue. Ushaka kwiga vraiment kuri consécration, ijambo ryo kwiyegurira Kristo, ushobora kwigira ku buzima bwa Paulo. Paulo yari umuntu ari devoue kuri cause y'Imana. Paulo yari umuntu ikintu cyose yagikora kubw'inyungu za Kristo, n'amafaranga yaganya yayatwara mu bwami bw'Imana. Paulo yari umuntu atabundi buzima afise, yari umuntu yari yarihaye Imana, yiyeguriye Imana. Paulo ariko aravuga no kuri mariage, agaragaza kwerekana ko na mariage atakintu akonsiya n'abantu no kutagira mariage. Ya adefinisa yuko we nk'umuselibateri ari libre gukorera Imana, kandi nta handi ma responsabilité Imana imusaba ko kiretse kuyikorera. Bivuga ngo yari umuntu yihaye Imana, yiyeguriye Imana, yiruka akora ibintu, akora ibihambaye, akora ibitangaza. Ariko un certain moment mu buzima bwiwe Paulo aza kwisanga ari muri incapacité kuko yaragwaye. Abahinga ntibasobanura neza ikintu Paulo yaragwaye, bamwe bavuga ko yaragwaye amaso, abandi bavuga ko yaragwaye estoma. Hariho n'abagera ahantu bakavuga ko Paulo yarafise ikibazo ca epilepsy. Ivyo ari byo byose abantu bavuga, ariko nta numwe afise ivyemezo vy'ico Paulo yaragwaye. Ariko Bible iratwereka ko Paulo yaragwaye, kandi iyi ngwara Paulo yaragwaye cari ikintu gishasha ukiravye mu buzima bwiwe bw'umuntu ashoboye, bw'umuntu yirukanka, bw'umuntu akunda gukora, bw'umuntu akunda kwitanga. Ahejeje kwihotruva rero igihe ubwami bw'Imana buriko buraguka, igikorwa c'Imana kiko kirakura, yihotruva ntashobora gukora ivyo ahora asanzwe ashoboye gukora. Namaze guhura n'abantu benshi mu buzima bw'igikorwa c'Imana nk'umukozi w'Imana,
ushobora kubona ariko araca muri saison aho ivyo yahora ashobora gukora, aho ivyo yashobora kurangura ari muri difficulté yo kubikora, kubera swat watakaje akazi, kubera swat wagize ikibazo c'amagara, kubera swat wagize ikibazo c'abakugwanya, canke wagize ikibazo c'ahuba, canke wagize ikibazo cyo kutamenyekana muri iki canke nakijya, bigatuma umuntu ubona ari ahantu ari muri frustration, kuko umenyereye gukemura ibibazo, umenyereye kurangura ibintu kanaka, ariko tu te retrouves dans la difficulté yo kugira ikintu na kimwe ushoboye gukora, kuko condition y'ubuzima bwawe itari kirabigupermete. Iyo uhuye kenshi n'abo bantu uzoza gusanga hari ikintu kiboneka ku buzima bw'abo bantu, haba hariho rimwe na rimwe ibimaramare vya situation yabo, ububona rimwe na rimwe binagoye. Bamwe muri mwebwe muramaze no kugwaza abantu bakuze, ariko umuntu ukabona kumbure ari muri situation aho kugira afungura utegerezwa kumutamika, ntamenyere kumutamika, yamye ari umuntu ari independent, ariko condition yo kugwara ikamutuma ubona yuko abiviva nabi, ukabona afise amakolere utazi cavako, ariko rimwe na rimwe bikava yuko ariko yibona nk'umubebe kandi yarazi ko ari umuntu akuze kandi atigeze agirirwa prise en charge nk'iyo, ariko ingwara ikamushira muri condition aho mutegerezwa kumupangira ibintu byose, mumubwira kuryama, mumubwira kunywa imiti kandi ari umuntu akuze. So rimwe na rimwe rero abantu bamye bashoboye birabagora guca bene aho hantu aho bibona umenga ategerezwa gusaba. Je hari n'abantu murampa uburenganzira bwo kumbwira ibibazo baba barimwo, canke mbwira wabuze iki, ariko ukabona abantu difficulty agira yuko kubwira ko abuze amahera, yuko kubwira iki kubera iki, kuko ingene twaremwe n'ingene twarezwe ni ibintu bidushira ahantu rimwe na rimwe tuba dushaka iyo independence. Iyo rero turi muri position aho tutakiri independent, bikatugora kudependa ku muntu numwe, kuko twumva umenga birateye isoni canke no kugorana. Ndashaka kuvuga ngo na Paulo yaraciye mu bihe vya faiblesse, ariko igihe Paulo ariko ararencontra periode na moment na saison yo kuba muri faiblesse, ntivyari bimworoheye na wene na gatoya, kuko yari umuntu amenyereye kuvyuka agenda. Paulo yari umukozi, mugiye mugasoma Actes des Apôtres, mugasoma n'ibindi bitabo, Paulo vraiment yari umubulldozer. Vuga uti bulldozer, none bigenda gute bulldozer canke bulldozer? Amapièce apfuye canke bayikuyemo amapine, ntigira n'amapine, ntigira na shari, bigenda gute, bigize gute ukisanga ntugishoboye gukora vya bindi wahora ukora vyose. Paulo araza imbere y'Imana aravuga ati, Mana, ndagwaye nkiza. Bibiliya ivuga ngo yarasenze Imana rimwe, Bibiliya ivuga ngo yarasenze Imana kabiri, Bibiliya ivuga ngo yarasenze Imana gatatu, aho hose yabwira Imana ngo nkiza. Ndibaza nk'umuntu nka Paulo ariko arasenga ngo Mana nkiza, ko na jewe niko nosenga, ndibaza ngwaye, ndibaza ko Paulo avuga ati, Mana nkiza, urabona ko igikorwa cawe gipfuye, urabona ko akazi gahagaze, urabona ko abantu bankeneye, urabona ko nari mfise orere n'amakarandiri, raba invitation muri Octobre, raba invitation muri Novembre, raba vya bindi, raba inyubako, raba ibintu byose. Mana turakeneye inguvu, turakeneye, hari ibintu byinshi usanga wibaza. Paulo rero mu gusenga nk'umuntu w'Imana kandi akorera Imana, birumvikana ko vy'ukuri nawe Paulo ariko arasenga. Naho Paulo yoguye ngo nsengera, ni bande batosengera Paulo? Kandi abizi ko ndabasanze mu cumba muri ko murasengera Paulo, ndisuri ko mwami ko murasengera Paulo, bati, Mana raba ingene Paulo yatuvyaje ubutumwa bwiza, Mana raba ingene Paulo yaguye igikorwa cawe, Mana kiza Paulo, ubwami bwawe bwaguke, kiza Paulo, ubwami bwawe bwaguke. Nanje ndiko nasenga nkava, ni Mana nkiza, ngo ndagukorerega Mana, kindi gihe cyo gukora nibiki. Imana ikavuga ati, erega nibihagaze kuri wewe kandi bihagaze ku gushobora kwawe, hako bihagaze kuri jewe. Bwana sifiwe sana, Bwana sifiwe sana. Paulo muri chapitre iri hejuru, 2 Corinthiens chapitre 12 kuva kuri verset 2 ukageza kuri verset ya 6, ngenda kwereka ingene Paulo yari umuntu ari special, afise ibintu byinshi by'ukuri yo kwirata kubijaye n'ingene yari abanye n'Imana. No kuvuga ko Paulo yari umuntu ari spirituel, Paulo yari umuntu ndababwire, Paulo ni presque sans faute, kugeza naho Paulo wenyene yibwiriye Timotheo canke Tito, aramubwira ati, uravyumva, unkurikire, ushira ikirenge cawe mu canje. Can you imagine? Ushira ikirenge cawe a defo yuko utabona Kristo,
utanabanye nawe ushira ikirenge cawe mu canje nkuko nanje nashize ikirenge canje mu ca Kristo. Tu n'as pas besoin de voir Christ, regarde-moi, kuko ni wambona uraza kubona n'ingene Yesu yarabayeho. Come on, niba ndi bashobora kuvuga gutyo umunsi muri kino gitondo, ndabizi murahari. Yesu ashimwe cyane, haleluya, Yesu ashimwe cyane. So yari umuntu nyene, yari umukozi w'Imana complet. Yesu ashimwe cyane. Aha rero atanguye kutubarira ingene yari speciale canke ingene afise impamvu nyinshi zo kwirata. Woza usomera ahantu Fiston. Ndazi umuntu wo muri Kristo. Wumve ntivuga, atanguye kwandikira igitabo c'Abikorino. Ndabibutse yuko chapitre ya 2 y'Abikorino ni igitabo Paulo yanditse nyuma y'indi myaka myinshi, yanditse 1 Corinthiens. Rero ubunya yanditse 2 Corinthiens. 2 Corinthiens icimviro kiri principal nuko Paulo bari baratatse ministère yiwe, bari baramwiyatatse ko gikorwa c'Imana akora. Nukuvuga ko chapitre rero ya 2 Corinthiens yose ukwingana ihagaze kuri défense ya ministère. Ni gitabo Paulo yanditse ariko aradefenda son ministère, ariko aradefenda authenticité yiwe nk'umukozi w'Imana, avuga ibintu byinshi vyiwe biri personnel kurusha. Ni naco gitabo ushobora kubona kiri trop personnel mu bitabo Paulo yanditse, kuko yariko araba attaque, sivyo? Aciye avuga rero, akoresha terme yandika, aravuga ngo hariho uyu muntu, ariko niyo mumba bavuga ngo hariho umuntu mumve kari wari karivuga. Yaduganywe akaja mu ijuru rya gatatu. Ubu hashize imyaka 14, namba yari mu mubiri simbizi, canke namba atari mu mubiri simbizi, bizi Imana. Kandi nzi yuko uwumeze atyo, namba yari mu mubiri canke namba atari mu mubiri simbizi, bizi Imana. Yaduganywe akajanwa muri paradizo, akumva ibitovugwa, ivyo umuntu atemererwa kuvuga. Kubw'umuntu ameze atyo ndirata, ariko kubwanje sinokwirata atari intege nke zanje. Kandi nogombye kwirata sinobaye ndi gipfu, kuko noba mvuga ukuri. Ariko nsizeho kugira ngo ntihagire uwunyumvira ibiruta ivyo mbona ko canke ivyo anyumva ko. Amina, haleluya. Paulo umunsi umwe Imana yamutwaye mu ijuru, avuga ko yagiye mu ijuru ya gatatu, kandi akongera akavuga ati maze gushika hajya mu ijuru rya gatatu, amahishurirwa Imana yampaye yari menshi. Nihishurirwa uzosanga bamwe mu bakozi b'Imana ari bake baronse ihishurirwa nk'iryo naronse. Imana yampaye, yampishuriye ibintu bikomeye ku rugezo rwaho ivy'Imana yampishuriye mu ijuru rya gatatu ntavyo nigeze mvuga, kuko nta rurimi ruhari rw'abantu rwo kuvuga ivyo nabonye. Paulo aravuga ati pourtant ibi bintu naho vyambayeko, kuko Imana yahitanguye gukora ku buzima bwa Paulo. Iyi niyo histoire itangura imbere yuko aja gusengera ikibazo ciwe. Ariko Paulo iyi chapitre ariko agerageza kwereka abantu igituma wewe yahinduye ubwirasi bwiwe aho bwubakiye. Ariko aragerageza kubwira abantu ati narahinduye ivyo no kwirata, kuko ndafise ibintu vyinshi dans le naturel, ndafise ibintu vyinshi dans le domaine spirituel, nshobora kwirata bigatuma mumenya ko jewe ndi umuntu adasanzwe. Ni nkuko yovuga ngo ninde muri mwebwe yagiye mu ijuru, ninde muri mwebwe yaganiriye n'Imana ari mu rugezo rw'ijuru rya gatatu, ku rugezo rwaho naho nandika ibitabo vyinshi. Ico Imana yanganirije hajya ahantu sinabashije kucandika, kuko cari ikintu kidafise ururimi rw'abantu rwo kugisobanura. Nukuvuga ngo Imana yampishuriye ibintu bitari adressé au public, ariko Imana yantwaye muri intimité yayo inyereka ibintu. Ahandi Paulo akavuga ngo haleluya, nta muntu yanyigishije, ariko Imana niyo yanyigishirije. Aravuga ati ubutumwa bwiza ndababarira, si ntumwa, si ba Petero, si ba Yakobo, si ba Yohana, nta numwe yabinyigishije, ariko ni Imana yonyene yabinyigishirije. Paulo akongera akavuga ati naho hoza umumarayika akazoza kubigisha ibintu bitandukanye n'ivyo jewe nabigishije, n'uwo mumarayika azavumwe. Paulo yari yarashitse ahantu muri communion yiwe n'Imana, n'ama experience yagize n'Imana, yoba ari umuntu w'igitangaza ubwiwe wenyine arenganye mwese mushaka kumukorako. Ariko nimwumve igene yidefinisa, aravuga ati iyaba no kwirata ko nagiye mu ijuru nta caha noba nkoze, kuko ivyo noba ndababwiye vyo bari ukuri. Ariko singomba kubabwira ingene nkomeye,
kuko désormais sincirata ico haleluya sinkigira ikindi kintu na kimwe no kwirata. Verset 5, muma verset 5, haleluya, nta kintu na kimwe nkifise no kwirata umuntu nk'uyo, kuko ni jewe nyene, ariko kubwanje sinza kwirata, haleluya, kiretse ko nza kwirata intege nke zanje. Reka ndabaha akarorero. Nimwimvire ko je naraye mu ijuru no munsi, naraye mbonanye n'Imana. Abantu bose nabonye bigeze kuja mu ijuru baca bategura n'ibikorane, kandi bari bikorane binini cyane. Hari n'abantu twumva ngo yaragiye mu ijuru, ategura ikorana abantu bakako umuntu yagiye mu ijuru n'umuntu sophistiqué n'umuntu terrible. Ariko Paul avuga ati je ninategura igikorane, sinza kubabwira experience nagize mu ijuru, ariko nitwahura nkategura igikorane kinini, ico nza gusanga no kwirata, nza kwirata intege nke zanje. Sinza gupriviléger kubabwira ama experience akomeye ya jewe n'Imana, ariko je choisis de vous faire part de mes faiblesses. Kuko iyo umukozi w'Imana ahagarara imbere y'abantu agafata umwanya wo kubereka ingene ahambaye, bihera abakumviriza bemera wewe. Rero Paul ariko arababwira ati ndafise vyinshi no babarira binyerekeye, ariko kuri verset 6 aravuze ngo sinshaka kwirata, kandi ndanabikoze sinoba nabaye umusazi kono bariko mvuga ukuri. Ariko verse kurikira, ariko kandi ndavyirinze kugira ngo ntihakagira umuntu numwe muri mwebwe mwenye atakuja kuniaminia. Ntihagire umuntu numwe muri mwebwe aza guheza igikorane yumva ko uyu mukozi w'Imana ni gitangaza. Murabonaga abantu b'Imana tubaye muri siècle, tubaye mu gihe kigoye c'ibidambidambi n'ukuri kiremereye c'iherezo, aho uzosanga abantu birukanka inyuma y'abakozi b'Imana, aho uzosanga abantu bakora ibishoboka byose kugira ngo birukanke inyuma y'abakozi b'Imana, kandi ubiravye ntaba ari inyota ya Kristo bafise, ariko akaba ari ukwibaza yuko abo bantu bari special. Kuko natwebwe abakozi b'Imana twaratewe n'ikintu cyo kwerekana yuko avec nous tout est possible. Imana yaduhaye ingabire, ariko dutangura kuzikoresha mu kubaka amazina yacu n'ubwami bwacu kugira ngo abantu batwemere, ha gukontribuwa kugira ngo abantu bemere Kristo. Ukazoza gusanga abantu bemera umukozi w'Imana, abantu ugasanga barafata amadege isi yose bakayishikamwo, badashobora no kugara icumba cabo ngo basenge bari bonyene, adashobora no kwiherera mu gatondo ngo yisengane canke ku mugoroba ngo asenge, adashobora guhamagara umugabo n'umugore n'abana canke ngo ahamagara umugore n'abana basenge, ariko ukadepansa amatike ugiye kuraba umuntu w'Imana, ukaca ugaruka unatahanye n'ibikoresho vyerekana ko mwabonanye, atari selfie, utahanye amazi, utahanye ikintu ciwe, utahanye ico yakozeko, kugeza aho vyageze aho abantu bamwe bamanika n'amafoto y'abakozi b'Imana mu mazu yabo, kuko baharura yuko abo bantu bari special, kandi le fait yuko uri connecté ku mavuta yiwe, then ibintu vyawe birafonction. Ariko Paulo yaragiye mu ijuru, Imana ihamuhera amahanga, ariko aravuga ngo nta kintu na kimwe nashatse kwirata hagati muri mwebwe co batuma munyemera, ariko kandi hageze ko mvuga ivyanje nasanze ico nkwiye kubereka atari exploit zanje muri Kristo, ariko ico nkwiye kubereka intege nke zanje, kugira ngo nimwamenya ko ndi faible bibahe possibilité yo kumenya ngo naho ujya muntu akoreshwa ariko ari faible. Bica bituma rero uwo muntu mutamusenga, ariko muca musenga ijyamana y'ubuntu ishobora gufata umuntu w'umunyantege nke ikamukoresha ivy'ubuhizi. Kandi ico gihe n'abanyantege nke bose banyumva baca bagira icyizere yuko nahari abanyantege nke nabona Imana yobakoresha, kuko nujya mpagaze imbere suwa grave ariko arashobozwa, kandi nimba ashobozwa nanje nkitaba umuhamagaro aho Imana iriko irampamagarira, naje ubwanje iyimushoboza iraza kunshoboza.
ico gihe bigatuma naho twoba tutariho canke naho twoba twarapfuye ukwizera kwanyu nikuzopfa kuko mutigeze mukubakira kuri twebwe, ariko twabaremyemo kwizera uhoraho uzokwamaho kandi uwugiraze. Nico gituma ibintu bimwe bimwe mu bigize inkomezi zanje ntibiba bikenewe cyane ko nza kubemeza, kuko Imana niyo inyemeza, ariko jewe siniyemeza abantu. Hariho muri no myaka doctrine dufise y'amavuta, rimwe iranambihira kuko umuntu araza akakuramutsa nkunda gukura ko amavuta. Abakristo bacitse abasorcier kuko wowe ntushobora kunkura ko amavuta, kuko amavuta si covid, ntari contagieuse. No, amavuta ari ku buzima bwawe ajanye na shwa y'Imana yici zo gukoresha ikagusiga papa ikiguhamagara. Ndafisa yanje yampaye, ariko kandi ntunkora ko nguyakureko. Mwango reka twegera amavuta utwo n'uduterme tuhari. Uwundi munsi umuntu yaraje kundamutsa ajyama hasi amfata ku birenge, nabuzigere ndamutera umugere. Ariko kandi hariho culture zisigaye zihari muri no myaka zo kwadoha no gusenga abakozi b'Imana. Ubita amazina utemera ko arayabo, ubakorera ko ibintu bisa na honneur birimo hypocrisie kuko bitari vrai. Ubona Imana muri bo kurusha uko ubona Imana muri wewe. Fine, ushobora kuba utarashika muri glorification, you can see God biciye muri bo, ariko kandi siba finalité. Mfise vyinshi no kwirata, niko Paulo avuga, ariko sinashimye kugira ico nirase muri ivyo biboneka kandi bifatika kandi biri impressionnant, kuko nashimye yuko hako mumenya inkomezi ziri mu migenderanire yanje n'Imana, nashimye ko mumenya faiblesses zanje, kugira ngo jewe simbe objet de votre adoration. Yesu yarababwiye, yaravuze ngo bazovuga ngo ndi ngaha, abandi bazovuga ngo ndi ngaha, ariko igihe nzoza ijisho ryose rizogera gute? Rizonyibonera. Ntidukeneye kuja mu bibanza, ntidukeneye kudepansa ration ya famille, ntidukeneye guturira ubufaranga bwacu kubera tugiye muri conference ikomeye y'umuntu w'Imana kandi twibaza ngo niho turonkera Imana, kuko Imana already urayifise. Niba ubishoboye wo bikora fine, ariko ndagomba mwige kugira la part des choses, kuko twebwe Imana yaduhaye podium kugira ngo tuvuge Imana. Hari igihe bishika kubera yadutijije icubahiro cayo mugahakwa kudusenga, ariko n'uruhara rwacu nk'uko Paulo ariko arabivuga, kwikura kw'icubahiro kugira ngo nimwihende direction mufata, ariko kugira ngo igishoboka cyose kibasunikire kuri we. Paulo yari karagera ahantu ariko aratahura iki kintu Imana yamubari. Inshuro zitatu narasenze ndavuga ngo Mana nkiza. Inshuro ya kabiri ndatanga imitwaro, Mana nkiza. Inshuro ya gatatu ndatanga umutwaro, Mana nkiza nshobore kugukorera. Igihe Imana yari ikwiye kuza kumukiza, ati nivyo mukozi wanje, ugwaye eglise ntizokwaguka, utahari igikorwa c'Imana ntikizotera imbere, utari bien igikorwa c'Imana ntikizotera imbere. Imana ntiyaje kubwira Paulo gutya. Igihe cyose uzoba uri kurasenga mu buzima bwawe, ugira ivyo usengera, ndagusavye ngo uze wirinde kubwira Imana ibintu biriko birapfa wowe utamerewe neza, kuko wowe nturi Imana. Utaraza yari kirakora, ni wagenda izobandanya gukora. Ntibikuvako kandi bihagaze kuri wewe, ariko bihagaze kuri yo. Twebwe dukwiye kuba imvuzi zo kuvuga Yesu. Paulo waransenze guhera umunsi wa mbere nakumvise, umeze nka Marita na Maria
baransenze narabumvise ko sinaje kubatabara. Nawe uno munsi Paulo sinje kugukiza ingwara kugira ngo ikorwa canje kibandanye, ariko ndaje kukumenyesha iyindi dimension nshasha ngomba yuko tujanamwo utaruzi. Ubuntu bwanje ubuntu bwanje, ubuntu umviriza, ni Imana yikwije, fise stock ya grâce, fise stock y'ubuntu. Kandi naho ugwaye ga Paulo, uretse ko ntagiye kugukiza, ahubwo ngiye kugukoresha, ngiye kudeploya grâce yanje mu buzima bwawe. Ugiye kugira amavuta utigeze kugira, ugiye kugira impact utigeze kugira. Ariko simbanza gufixa faiblesse, ariko nza gukorera muri faiblesse. Paulo acaravuga ati nico gituma rero, c'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses. Ndanezererwa ndiko ndahamwa, ndanezererwa mu ngorane zanje, ndanezererwa mu vyago vyanje, ndanezererwa mu ihamwa, ndanezererwa mu kaga ku bwa Kristo, kuko igihe ndi umunyantege nke nico gihe ca mbere nibonye cansanga ahubwo ndi fort. Bantu bimaje ndakunda Bible inaniua kwe Biblia kweli. Yo uyu Yesu. Nta hantu na hamwe muzosanga abantu badoha faiblesse. Nta hantu na hamwe muzosanga abantu bacelebra faiblesse. Nta hantu na hamwe faiblesse ari ikintu cyo kuryohererwa. Nta hamwe kiretse mu butumwa bwiza gusa. Kuko ngiyo ndi umunyantege nke, nico gihe ndi bien positionné, antenne nk'iya canal iraba kuri satellite. Iyo ndi faible, nico gihe ubushobozi bw'Imana buba bugira bw'imanifeste mu buzima bwanje. Iyo ndi mu gihe cyo kudashobora, nico gihe haleluya ndi platform y'ubushobozi bw'Imana kuza gukorera muri jewe kurusha igihe nari nshoboye. Nico gituma shengero ry'Imana mukwiye guhindura ingene amaso yanyu abona faiblesse. Unamusuri ngaho muri kino gitondo uravuga ngo nta mahera mfise, uravuga ngo nta mashuri mfise, uravuga ngo nta bantu nzi, uravuga ngo nabuze unkorera ibi nibi, uravuga ngo ikintu ntaco ndaronka. Reka ndakubwira ikintu umuntu w'Imana, c'est quand tu es faible que la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Bwira umuntu uti uri mu bihe vyiza. Iyo abakristo bashinga intahe baravuga ngo Imana ngo nza mbonye ngo ndasengera promotion, hama ndaronka promotion, abantu bacako mu mashingo amen. Ariko si benshi badushingira intahe bikimeze nabi ngene byari bimeze. Et pourtant utararonka promotion wari mu gihe ciza, kuko muri faiblesse yawe Imana yaragutunze kandi irariharuye, ufise sarere ntoya. Yesu ashimwe cyane. Igihe utarushoboye yarajira gushoboza, kandi kijya gihe warize Imana utazopfa wigiye muri prosperité, kuko hari icigwa cyo muri prosperité, hakabaho n'icigwa cyo muri pauvreté, cyane n'icigwa cyo muri faiblesse. Ndakunda Imana twiyereka muri faiblesse kugira ngo n'igihe tuzoba turi prospère ntihagira abantu bazodupfukamika kubera ivyo baduha, kuko tuzohora twibuka yuko bataranaza ataco dufise. Uhoraho yaradutunze, uhoraho yaratugiriye neza, uhoraho yaradushoboje. Umuntu Imana yigishirije mu ntege nke ziwe ntazosenga ibigirwamana. Why? Kuko arazi yuko faiblesse ni igihe citwa ko ari kibi, ariko nico gihe yaboneyemwo intervention z'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ninda ari karanyumva no munsi. Yesu ashimwe. Birashoboka ko Imana itari kirihuta guhindura ibintu byawe, ariko reka kuvuma ico gihe, kuko kizokubera igihe cawe ciza ca mbere wigeze kubona. Yesu ashimwe cyane. Aho waciye mu bimaramare, aho waciye mu guhamwa, aho waciye muri outrage, aho waciye muri persecution, aho waciye muri ivyo bintu byose, ariko wamara kuhaca ukabona ivyo waruzi ngo bizoguhitana ntibyaguhitanye, uracahagaze ku maguru yawe ukavuga ati Imana yabanye nanje. Haleluya, haleluya. Paulo ntunkangisha ibikorwa wakoze,
wibuke ko inkomezi wari ufise ubwenge n'amashuri wize n'ibintu byose washitseko n'amafaranga byose washitseko nije nabiguhaye. Ariko uyu munsi ngiye kugukoresha ibindi ntitije bijya bintu byose. Uri faible, ako ngiye gushishikara gukoresha ubuzima bwawe sans toutefois guhindura la nature de ta faiblesse, ariko en se manifestant dans ta faiblesse kugira ngo ugire gute umbone. Haleluya, haleluya. Vuga uti nico gituma nezerererwa intege nke zanje, kubera iyo ndi mu ntege nke, iyo ndi mu kudashobora, nico gihemba nkomeye. Banaga abantu b'Imana, hari igihe uzoshika uko mu buzima bwawe ugasanga nta nguvu woja kwironderako. Imana ikaguha umugambi munini ako utawufitiye kashe. Imana ikaguha umuhamagaro ukomeye ariko utinya kuvuga uri timide. Uyu munsi hari abantu bicaye hano hantu bakirindiriye guhaguruka kuzokorera Imana mu bintu bimwe Imana iriko irabajanamo. Imana irabakwega ariko bakaguma basubira inyuma. Why? Kuko baracaharura kugushobora caye kudashobora kwabo. Ukavuga ati Imana ninamara gukura, ninamara gushikaha, ninamara kuronka ibi nzokwita umuhamagaro. Ndaje kugira ngo uhindure ingene ubibona. Imana mu kuguhamagara ntiyihenze kandi ntiyobewe ko konte yawe iri vide. Ariko iguhamagaye gushizemo projet nini udafitiye amafaranga, ariko niyo yonye nizoze ka ya deposa, wewe responsabilité yawe niyo kwitaba umuhamagaro kugira ngo réponse yawe nayone ideclenche andi ma miracle. Hari bitangaza bitaba declenche antil kwitavye. Igihe Yosuwa ari imbere ya Yorodani yuzuye akavuga ati Mana tuza kujabuka gute? Mana namubwiye ati twara abaririmbyi n'abaherezi bagende muri rya Yorodani yuzuye bayishiremo ikirenge. Yosuwa hamagara abaririmbyi n'abaherezi avuga ati nimwinjire muri aya mazi. C'était vraiment une idée suicidaire. Baramubwira ati none turaza kwinjira muri aya mazi kandi adakamye. Ariko Imana yamubwiye ngo shira ikirenge muri ayo mazi. Bamaze gushira ikirenge cabo mu mazi, Bibiliya ivuga ngo Yorodani yacikama baca barajabuka. Hari ibintu bitazokoreka mu buzima bwawe kugeza umunsi wowe uzoshira ikirenge cawe mu mazi. Imana ntiyihenze kukubwira ko uzojabuka Yorodani kandi kuri saison na periode guzuye. Imana ntiyihenze amezi, Imana ntiyihenze calendrier. Nimba yarakubwiye ngo haguruka canke ngomba gukoresha, reka kuyibwira ivyo udafise, ariko haguruka n'amatwi yawe uyitaba ushira ikiganza cawe canke ikirenge cawe muri ivyo Imana iriko irakubarira. Niwamara we guhaguruka, Yorodani iraza kumva, systeme yose iraza kumva, igitangaza kiraza gukoreka. Hari abantu bicaye barindiriye ko Imana izokora, ariko ndakubwiye ngo ntizopfa ikoze, kukurindiriye ko yubaka inkomezi zawe kugira ngo wavance, alors que yo ishaka gukoresha faiblesses zawe kugira ngo wavance. Wanyumvise? Urindiriye ko Imana yubaka inkomezi. Mana mpamahera, Mana banza umugabo, Mana banza umibijya ntibonyemera ntagize gucyahanya. Urindire ko Imana ikora bya bindi byubaka inkomezi zawe. Nani ndaje nakuya kukutangazia asubuhi ya leo. Bwana asifiwe sana. Sagisi Joshua alituambia mumfashe tumukomera amashi Joshua vraiment. Publike ya Dimanche ntimwari mumuzi, mwabonye muririmbyi. Aha, unasikia sasa? Nilikuwa naeleza nasema hivi. Unamngojea Mungu ajenge nguvu yako. Lakini Mungu yeye haika anaenda kujenga nguvu yako. Lakini Mungu anataka kutumia udhaifu wako kwa juu ajitukuse. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Rero nimuhagarike kuvuga ngo ibi ni vyaba nzokora iki. No, nimba wumva yuko uyu munsi ijwi ry'Imana riko riraguhamagara, kora ivyirikira kubarira na vya bindi bitaraba. Kuko Imana ntigomba yuko wubakira ku nkomezi zawe, ariko igomba yuko wubakira kuri disponibilité z'inkomezi zayo. Nico gituma abwiye Paulo iramubwira ati ma grâce te suffit. Mana ndi kumabekiye, Mana ntabona, Mana ngwaye bagenda bansunika kuri chaise roulante. Ma grâce te suffit. Mana ta modoka mfise nozinduka gute nkagenda gukora muri prière matinale nkarongora indirimbo atana transport mfise byose nibiki. Mana ikavuga ngo ma grâce te suffit. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hari n'abantu barindiriye muri iyi minsi bafise projet yo kuzoshinga intahe. Wa muri ku Karagomidi ufise projet yo kuzoshinga intahe. Ariko urindiye yuko byose bihwana bigasha kugira ucuvuga, kuko ni ubu ntacu ufise uvuga. Ariko reka ndabibutse ngo murafise ico muvuga. Bitarakoreka murafise ico muvuga. Bitaraba murafise ico muvuga. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane.
kuko birakeneye ko abantu bamenya yuko utarapfa naho bitarakoreka. Kuko c'est dans ma faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. 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 2 Corinthiens chapitre 11 verset 18. Ko benshi birata iby'umubiri, reka naje nyene ndavyirate. Alléluia. 30. Namba nkwiye kwirata, nirata iby'intege nke zanje. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Paulo yarayeretse abantu yuko afise ibintu byo mu mubiri byinshi ashobora kwirata. Acara nabivuga. Ariko mu nyuma ararangiza aravuga kuri verset 30. Aravuga ati nimba umuntu akwiye kwirata intege nke zabo. Reka nsongore mvuga gutya abantu b'Imana. Hari igihe mu buzima wumva Imana iriko iragutwara ahantu ariko ukabona nta capacity ubifitiye, nta mahera ubifitiye. Hari igihe mu buzima ubona amalimite ihagaze ku myaka, ku buto bwawe, ku mashuri yawe, ku mafaranga yawe. Bigaca bituma abantu benshi baba frustre, bagira umubabaro kuko bashaka ko iyo situation ihinduka ariko ikaba itarahinduka. Ariko Paulo aratwigisha ikintu gikomeye. Yavuze ngo nico gituma nzonezerererwa intege nke zanje, kugira ngo muri izo ntege nke zanje zibere akaryo Imana ko kwimanifesta mu buzima bwanje. Iyo ndi mu ngorane, iyo ndi limite, naho mva, naho mvuka, naho nakuriye, izo limitation zose zihari, iyo hari ibintu ntashobora gukora kubera ataburyo ndabifitiye, sinshaka ko ubuzima bwanje bungana n'amakapasite yanje. Je refuse yuko foi yanje ndayubakira kuri konte yanje. Je refuse yuko foi yanje ndayubakira ku bumenyi bwanje. Igihe cyose Imana izovuga nzoyumviriza kandi nzokwitaba, kuko naho nshitse ntihangana n'ibyo nari nshoboye. Rero ikintu nize kandi natahuye nuko Imana itarinda kudukiza ibintu byose kugira ngo twitabe imihamagaro, ariko Imana ishobora kuduhamagara tudashoboye. Imana yahamagaye Mose gutwara destiny ikomeye, ihanga rikomeye. Mose abegeya, watwara guti ihanga komplike nka Israeli bari bafise imitima ikomana ye batumva, ubabwira iki mu gatondo ugasanga bubakiye ibigirwamana, ubarongora ukabakiza Farao, bakarondera abarongozi babasubiza kwa Farao. Hamugiye kubabwira ko niko Mose yavuga. Arabwira Imana ngo sinzi kuvuga. Imana irashavurira avuga ngo Mose, ninde yaremye akanwa, ninde yaremye akarimi, ninde uri kunyereka ivyo udashoboye, nanje nje kukwereka ico nshoboye. Erega n'abavuga ni jewe ntuma bavuga, erega n'abatambuka ni jewe ntuma batambuka. Uri kuvuga ibiki? Iyi conversation si kuri table ya excellence, ni table n'ibitahari biraza kuba disponible. Imana iraraba Mose, ibona Mose kwizera biranse. Imana avuga ati fata Aaron azokuvugira. Mose agiye kubonana n'abantu agacabwira Aaron vuga. Aaron agacabwira Abisirayeli. Ariko genda musome neza histoire ihera Aaron atakivuga, Mose ari wahangana nabone. Kubera iki? Kubera Imana idahamagara abantu bari qualifié, ariko muri processus ya réponse ya appel iraqualifier abo yahamagaye, ikabaha amakapasite batari bafise. Sinzoreka kwitaba mpagaze kuri faiblesse ngo indisqualifié. Si Dieu me qualifie, quoique faible, je répondrai à l'appel atakwisigura. Haleluya. Atakwezita, kuko ndazi ko in the process azokwekipa, azogushoboza, uzobikora neza. Urabuse muri kino gitondo ndagomba guserebra Imana y'aba faible.
uyu munsi ni wataha intege nke wahora wita kari intege nke ukava ngo satani yaragushingiye akarimbi ukava ngo hari ibintu utokora kubera uri umunyantege nke ukava ngo uyu mwaka sinzi ngene uzohera kubera nabuze akazi reka ndakubwira ikintu kimwe iyo absence y'akazi cyangwa iyo perte y'akazi igiye kuba occasion na opportunité y'Imana kwigiye kumanifesta gloire yayo Yesu ashimwe cyane mu buryo igiye kugutangaza. Je me plais dans mes faiblesses, car c'est quand je suis faible que la puissance de Dieu se manifeste. Muri kino gitondo nihe faiblesse widentifia ku buzima bwawe. Muri kino gitondo nikiye kintu raho kavuga ati ikintu kiranyiciye yo ntari kuba ameze gutya. Mwari mubiziga abantu b'Imana. Muze murabe n'ingene twambara n'ingene twimakiya. Kenshi ibyo tugira binyegeza faiblesse dufise. Utemera amaguru yawe uzokwa munyanyegeje. Nta uzokubwira ngo ntuhene kubera ntibishoboka. Kubera hari intege nke hari ya hepfo. Ariko wakuze bakubwira ko ari meza urazita. Uravyumva kuko wakuze bakubwira ko ari meza kandi abo urabizi ko ari meza. Aho makia, aho renforça. Ivyo wambara kugira ngo bifate inda canke ibisusu vyawe. Ivyo ugira byose kugira ngo utsindagire. Ibintu byose tunyegeza ni faiblesse zacu. Ingene wambara, ingene udasobeka, ingene utagira gute, inyambaro yawe itwereka amaparti yawe utari fier. Kubera tubayeho ubuzima faiblesse barayinyegeza. Ariko ubutumwa bwiza muri kino gitondo buratubwiye ngo nize kwirata intege nke zanje. Kuko iyo ntashoboye nico gihe ubushobozi bw'Imana buza bukimanifesta mu buzima bwanje. Je refuse kuba prisonnier wa faiblesse zanje. Narabaye libéré aha ndi faible ni Imana izoza gukombla. Bibiliya iravuga ngo ibihimba vyanyu bifise intege nke. Ari reka nabivuge sexe zanyu kuko ari byo bihimba bifise intege nke. Nabivuge gucyanya. Bibiliya ivuga ngo ibihimba bifise intege nke byo ku mubiri wanyu nivyo mufuka neza mukavyambika naho mwa muri gusa nivyo mushariza mukavyonoha kuko biri faible. Bisobanura ngo aho ushira faiblesse yawe niho hari force yawe. Kuko Imana izoza gukorera muri angle yo kudashobora kwawe kugira ngo yishingire ntahe bimenyekane ko ari Imana idasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Nico catumye Imana ize kabwira Gideon abo bantu bahagurukije ni benshi. Ni benshi. Imana yamwira Gideon ufise abasoda bangahe? Ndaronse 27000. Yatanguye kombe 27000 canke 37000. 32000. C'est 32000. Imana irabira iravuga ati ndakuravye. Ingene mbona uri fiard. Uravyumva? Ndabona yuko fierté yawe yubakiye kuri 32000. Erega hariho n'abantu yo musi muri kino mu gitondo ufise utunyama gira utangure kubaka parcelle yawe kubera wonye amahera ari kuri konti. Ariko Imana yashobora kugutangaza igihe atarajya amahera zo kubaka ivyo bintu byose. Kuko hari igihe Imana iza gutusha ikigigwa Mana kigize inguvu zawe kugira ngo yoyo yigira Imana mu buzima bwawe. Hari abantu Imana iri kirakora ku bintu bari bazi ko bidakogwa ko kandi bibubakiye ku buzima. Ubu uyu munsi muri kino gitondo two turavugana ugira usare. Ako ndaje kubwira ikintu kibe ngo ntusare naho wibona kudashoboye aho hantu nyenuri iyo position nyenuri nigiye gutuma Imana yimanifesta. Kuko Imana irakunda ivyo bihe. Irakunda aho hantu aho mvuga ngo ntavyo nshobora birandengeye icivuga ati this is my time kuza mu buzima bw'uyu muntu nkakora ibi bintu kuko ndisuri ko niyashika kuri some yivyo ari karubaka azovuga ngo ntabari twebwe mwami ntabari twe ni mubandanye muririmbe ndababwira akantu kamwe bandanye muririmbe. Wasi ko ari giyo ndimbo muririmba muzuye ubwibone. Wasi ko iyo ndimbo ari giye muririmba mwumva muhagaze ku diplome bwanyu. Wasi ko iyo ndimbo ari giye uririmba uhagaze kuri papa wawe ngo papa azokora urubanza yarambwiye ko azorukora. Ntabari twebwe hazogera igihe mu buzima bwawe
iyi ndirimbo icika realite ukavuga ngo mana icubahiro vy'ukuri ntigihagaze kuri jewe ariko icubahiro gihagaze kuri wewe ntavyo nari gushobora kuzokwikorera ariko warabinkoreye warabimpaye warabinserviye mana igihe nari nzi ko ari igihe kibi canje cabaye igihe canje ahubwo co kubona intervention yawe no kubona ubwizigwa bwawe ubu unyase mfise imana y'abapastori ariko mfise imana yanje kuko yansanze mu cumba canje insanga mu kubura kwanje insanga muri handicap zanje irantabara ya hariho igihe iza ikakwiyigisha ikagutangaza ndatangarashi niko tuzomera Yesu ni we rindira ibikurikira ntibinyenteresa muri iyo ndirimbo Yesu ashimwe ca ndangize ndagusomera Psalm 33 vuga uti Psalm 33 Haleluya Psalm 33 uyu munsi objectif n'isengesho ryanje muri kino gitondo ibintu byose bikubabaje bikugize wita ko binakuwiya shango nk'ubu naje yaba ameze gutya ngo nari kubangize gutya ngo yaba mfise ikinya nakubangize urana bya bintu byose wamubona ngo yaba ngo bigize gutya urabibona baza umuntu turavyumva ibyo bintu uyu munsi shaka kutaha uvuga ngo kuko bitameze kujya haleluya niwo munezero wanje kuko uhora hazobigira gutya kuko hariho igihe tugira ama concept y'ubuzima atariyo atandukanye no kwizera umuntu yizera azi yuko naho ari limite imana yo ntiri limite ahubwo faiblesses zacu zizocika occasion ya glorification Yesu ashimwe cyane ubu rero ni mugende murabigene imana igira ibikore muyibwira uti imana ugiye kubikora gute haleluya haleluya amina etende kwa bigenza Yesu wacu ntabura kwa bigenza bigenza Yesu wacu ntabura kwa bigenza point ukwakora ntakunzi ziraca sindirimbo zose agiye tuzivuga twako turazimvira sha ico nzi ata créer sema ata créer njia haleluya for me ntabura kwa subira mutakwakora ukwakora inzira zoca ariko j'ai la certitude azorema inzira okay ntabura uko abigenza stop hagarika nabi nk'abantu batarabatekinisi stop haleluya ntazobura ingena kombla vide yawe tete ari ngaho nshaka umuntu avugira percussion mu bisanzwe ni igikoresho gikombla amavide percussion iyo Jean Paul aravuga gutya anya ndashobora kwinjira ahantu muri temps hagira ngo sinzi ko muvyumva mikro yayo ntiyakije i instrument uyinjiza mu mata ari vide y'umuziki ikaronka place yinjiramo vuga uti gukombra amavide ndagomba kugira ngo imana izokombra amavide yawe aho udashoboye izokwinjira ikubera inkomezi aho udashobora gutambuka izoza igushire ku mababa yayo igutware muri incapacité zawe ni uzomenyera ingene imana ikora umuntu ari capable ntamenye imana ariko umuntu ari incapable anamjwaga Mungu haleluya haleluya Zaburi ya 33 umurongo wa 16 haleluya haravuga ngo si gisirikare vuga mu kirundi fiston nta mwama kizwa nuko ari n'ingabo nyinshi nuko afise ingabo nyinshi umuhizi ntarokogwa kandi umueho canke umuhizi ntarokogwa n'inkomezi ziwe nyinshi stop suramira ijambo utumwami ntakizwa n'ingabo ziwe zikomeye kandi umuhizi ntakizwa n'inkomezi ziwe bazomesha ati wowe uravyumva
none ko Amerika ari Amerika kubera igisirikare sivyo none ko Israeli ifise ajya amanyama kubera igisirikare ni gute uvuga ngo umwami ntakizwa n'inkomezi ziwe bishaka gusobanura iki verse iyi verse ishaka kutwereka yuko bugiye umwami akomeye canke igihugu kikaba gikomeye burya n'Imana iba yaragikomeje kuko la preuve hari habayeho banesheje intambara nyinshi ariko umunsi umwe bapfiriye ku rugamba none egoisme yabo yari yaraheze bari barahagaritse kuba abasirikare bakomeye none kuko ibanesheje intambara 30 ya 31 bagapfa ça veut dire yuko rero burya buhiza afise ni qualification Imana yashize mu buzima bwiwe ariko ntibuhagije kugira ngo bumutabare la preuve en est que uravyumva igihe hari hageze ko apfa ubuhizi bwiwe ntibwamutabaye muko muranyumva so reje naho ndiko ndasengera kashe vuga uti kashe je muri iminsi ndiko ndasengera amahera menshi Yesu ashimwe cyane vuga uti Yesu ashimwe cyane naho ndiko ndasengera kashe kandi Imana izoyima vuga uti izoyiguha ni mwature ariko Imana ikeneye yuko naho izoyampa ntazokumva yuko agafyeri kanje gahagaze kuri yo kuko hari abayafise bataroranirwa rero Imana irikira gukomeza si kugira ngo ube independent vis-à-vis yayo ikibi cy'abantu benshi bako barasengera amahera nuko mutanguye kuyaronka muyivako amahera gacika Imana yanyu nshasha mukavuga nk'abafise amahera mugatambuka nk'abafise amahera mugasenga nk'abafise amahera ariko intumbero y'Imana nuko imaze kuguha amahera usenga nk'ufise Imana haleluya ukavuga nk'ufise Imana abantu bakarondera agera uzovuga amahera yawe ariko igihe cyose ukavuga ubuntu bw'Imana akwereke kuko atakindi na kimwe ufise wo kwirata kiretse iyo Mana kuko urazi yuko umwami atazotabagwa n'inkomezi z'ingabo ziwe urazi yuko umuhizi atanesha urugamba kubera ubuhizi bwiwe ariko urazi yuko ivyo vyose naho yoba bifise umunsi wiwe waheze film irizinga kandi ari umuhizi kandi ari puissance mondiale ikintu cyose kiradeclina ariko kandi iyo uzi kufise Imana uravuga ati Imana hamwe n'ivyo wampaye I cannot forget yuko inkomezi zanje ofo ni wewe versi kurikira ifarasi nta kimazi igira ifarasi amadrone na F16 na F15 ntaco zimaze cyo gukiza cyo ushobora gukiza nizorokeresha umuntu hamwe n'inkomezi z'ifarasi n'ukuri nizishobora gutabara umuntu zabatu haziwezi inkomezi zayo nyinshi nizomutabara nizomukiza mu nkomezi zayo nyinshi haleluya bandanya muntu w'Imana 18 ijisho ry'uhoraho ariko raba ijisho ry'uhoraho riri kuba mwubaha riri kubiteze imbabazi ziwe ngo arokore ubugingo bwabo kugira ngo abarokore ubugingo bwabo abukize urupfu abakize afin de les arracher abazigame muri kigoyi abazigamire mu kigoyi babe bazima imitima yacu yiteze uhoraho yizigiye uhoraho niwe mutabazi wacu n'inkinzo yacu niwe nkinzo yacu imitima yacu izomunezererwa kuko twishimiye izina ryiwe uhoraho imbabazi zawe zitubeko nk'uko tukwiteze haleluya bwira umunchano tu ejo bigacamwo uzokwamiza amaso yawe ku Mana haleluya kuko ivyirato vyacu kuko umunezero wacu uri muri yo haleluya no musi sengesho ryanje riri simple rigufi riravuga ngo Mana abaje ngaho no musi muri kino gitondo bari faible reko no musi bakubone reko no musi bafortifie abafise amaguru aregarega reko no musi bave ngaho yafikishije akomeye abatakaje umuvuduko
reka birukange reka ingufu zabo zigende zirenuvera du jour au lendemain. Abagira babivemo reka ahubwo bumve bafise grâce yo kubibandanya. Abagira bahagarike, abari buzuye amarira y'umubabaro reka no musi buzuza amarira y'umunezero n'ishimwe, kuko ico gihe turimo nico gihe Imana igiye kwimanifesta mu buzima bwacu. Munyemere duhaguruke dusenga Imana muri kino gitondo cacu ciza. Haleluya, haleluya, haleluya. Mpagurukiriza uwo muntu uti mu ntege nke zacu n'inkomezi z'Imana zigiye kwigaragaza. Haleluya, 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 haleluya. Kwakora ntako nzi ziracamo ntazo nzi, ico nzi nuko arema inzira. Haleluya. Sura muti ntabura ukwabigenza, wacu ntabura ukwabigenza, ntabura ukwabigenza, Yesu wacu ntabura ukwabigenza, ntabura ukwabigenza, Yesu wacu ntabura ukwabigenza, ntabura ukwabigenza, Yesu wacu ntabura ukwabigenza. Washobora kubikuradiraga umukobwa akaba akora wowe atakaza uraronka. Reka gutira impuzu atari izawe, mureka abone intege nke zawe, agukundane intege nke zawe. Mureke kuba fake kuko mushaka kunyegeza intege nke zanyu, ariko nimureke uko turi aba ariko vyaparesa, kugira ngo n'Imana niyanabihindura abantu baze bamenye ngo yaragenderewe, Imana yarabikoze. Haleluya, haleluya. Ukunyegeza intege nke zawe ni kuzoteba kuzikira, kuko no mu Kirundi bavuga ngo ushingwa ugira gute, ushaka ukira ingwara agira gute. Ngo nanse kubivuga ngo kugira ngo ntibace babona yuko ngo bace urarushe, kugira umuntu nshatse turarushe bivuge. Yesu ashimwe cyane. Imana ni ikwambika, Imana ni ituma ihanga riduga, Imana ni imanura umuntu, Imana ni ituma umuntu abaho, Imana ni ituma umuntu apfa, Imana ni ishira ihanga hejuru, Imana ni ikorora n'ihanga. Nimba iguteramiye ntacu uzoba. Duhagarike kuba abantu bari fake, duhagarike kwigira ibitari vyo, duhagarike gutwenga tudatwenze ngo bahava bibaza yuko ntaryohewe. Nturyohewe nyene. Reka abantu bakumenye, bamenye umunsi wawe mwiza, bamenye n'umunsi wawe mubi, kubera ukugira effort yo kunyegeza intege nke zawe ni kugwa muri depression. Kubera umuntu yigirisha araruha cyane kuko ntari vrai. Ariko igituma ushaka kwiyambika impuzu kandi wazambuwe nuko wibaza yuko ivyo uri kurakora ariko byubaha honneur n'icubaro cawe. Ariko reka nakubwira ikintu kimwe, c'est quand je suis faible que la puissance de Dieu se manifeste. Si misi yose nza ngaha imbere yanyu kubera nuzuye cyane nasenze gose, oya si misi yose. Hari n'igenza bimeze nabi cyane ariko nkaza, kandi yonje bimeze nabi mwama mwahezagiwe. Can you imagine? Hacamani ibihagaze kuri jewe, bihagaze kuri yo n'abantu bayo. Yesu ashimwe cyane. Désormais rero sinzosubira kubohwa nuko ntameze neza canke ko bitashushe, ariko niyantuma naho ntazoba ameze neza. Ntakeneye package yanje, ntakeneye capacités zanje, ariko ari ikwije ngo akorere muri jewe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nibuka kera nkiri muto ndi muri Église vivante, narigeze kugira periode mu bikorane vy'ugwaruka no mu bantu sengera abagwayi bagakira cyane. Ariko cabaye periode ya mbere muri jewe byari byaranse ko nsoma Bible, byanse no konsenga, byose vyakamye. Kandi ko je nandi umuntu w'umukozi nariyagiriza ko nariko ndasenga, ariko abantu ko bagoma baza kundondera banshira kuri programme, bakanshira kuri programme kandi jewe nzi ko ndi vide. Nagenda kuri programme nkabona nkumva nafashije abantu, bica bitangura kunyigisha bwa bundi nahora nkondana abantu badashoboye kuko jewe nsanzwe nshoboye.
ariko Imana yarapermise mu buzima bwanje muri saison kanaka yuko inyaka gushobora kugira ngo inyigishe yuko bitava mu ngomezi zanje, kugira ngo inkure muri ministère ya condamnation ariko inshire muri ministère ya grâce, aho nsobanukirwa kandi nkatahura yuko Imana ntidukoresha kuko dushoboye cyangwa kuko turi abantu b'ibitangaza. Imana idukoresha ko yadutoranije. That's it. Hallelujah. 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 Yes, ashimwe cyane. Uzotangara kandi uzotangazwa n'ingene Imana yoshobora no kugukoresha mu gihe bibaza kutabereye gukoreshwa nayo. C'est quand je suis faible que la puissance de Dieu se manifeste. Alors je me plais de mes faiblesses. Je me plais dans mes faiblesses. Car c'est quand je suis faible que la puissance de Dieu se manifeste. Mwami Yesu ndagwaye icubahiro muri kino gitondo ciza. Ndagushimira ko ari wowe wuzuza ahatuzuye. Ni wowe ukombra amavide yacu. Ni wowe ushobora kuza Mana ukinjiraho twege tudashoboye wowe ukadushoboza. Ni wowe Mana y'umwijuru kwimanifesta igihe muri capacités zacu tudashobora ibintu bimwe bimwe. Canke twibaza ko tutari qualifié ku bintu bimwe bimwe. Canke isi yatubwiye ko tudashobora, canke isi yatweretse ubukene dufise bwo dutuma tudashobora gukora ibintu bimwe bimwe. Ariko ivyo bintu Mana ukaburi kuri abidepoza mu buzima bwacu, ariko tukabona umenga Yorodani iguma yuzuye. Mana ndagushimira no musi muri kino gitondo yuko Mana igihe cyose twagukurikiye Mana ubuntu bwawe buraduhagije. Warabariye umukozi wawe ngo ubuntu bwanje buraguhagije. Ntibinsaba kurinda kugukiza ngo ndagukoreshe, ariko naho wowe ubwaye nzogukoresha kandi nzoshishikara kwiyerekana muri wewe. Ndakweretse Mana umuntu wese ari hano hantu no musi muri kino gitondo yibaza ko atabereye, yibaza yuko adashoboye, yibaza yuko adafise amafaranga akwiye canke amashuri akwiye, canke adafise abagenzi bakwiye, canke adafise amagara akwiye, canke adafise ivyankenerwa, atabumenyi canke ubukerebutsi mu kintu kanaka afise. Mana bikamutuma uno musi ariko aratinya kwitaba umuhamagaro. Ndakweretse famille iri malheureux kubera amafaranga yagabanutse, batakaje akazi, bakaba batanguye kujyana kubera bariko bapfa dukeya, bariko bapfa dukeya basigaranye kubera bafise ubwoba bw'ejo habo. Ndasezera musi muri kino gitondo Mana ngugira ngo ubatahuze uno musi muri kino gitondo yuko ico gihe barimo ari gihe wogiye kumanifesta gloire yawe, ari gihe ugiye kuzuza ibigega vyabo, ari gihe ugiye kubatangaza no kubagirira neza mu gihe cyo kuburanirwa, mu gihe cyo guhamwa. Niko Paulo yavuze, nize kuryohererwa igihe cyo gutabwa, nize kuryohererwa igihe cya outrage, nize kuryohererwa igihe cya persecution, nize kuryohererwa igihe cya agoni kubera imibabaro ya Kristo meza muri jewe. Haleluya, 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 haleluya. Subira muti nshobozwa vyose na Kristo Yesu amin nkomezi. Subira muti nshobozwa vyose na Kristo Yesu ampa inkomezi. Nuko rero urupfu rukorera muri jewe n'ubuzima bugakorera muri twebwe. Subira muti nuko rero igihe urupfu riko rurakorera muri jewe, igihe ndiko ndatakaza, igihe ndiko ndahomba, igihe ndiko ndabura, igihe biriko biraja kure yanje, nico gihe ubuzima nabwone bwa Kristo waba uriko burakorera muri jewe. Bisobanura ngo urupfu rukorera muri twebwe n'ubugingo bugakorera muri twebwe. Abantu b'Imana bavuga ngo amen, amen. Mani bahezagire mugire umunsi wa Mungu mwiza. Uhoraho ndakunda ingene witaho munyenenge nkanje, kandi ivyiyumviro vyawe ni vyiza kuri jewe. Uhoraho, yeah, ndakunda ingene witaho munyenenge nkanje, kandi ivyiyumviro vyawe ni vyiza
byiza kuri je